mu bantu benshi bakunda kuvuga ngo sifise content ishobora gushira kuri YouTube cyangwa kuri Facebook. Niyo mpamvu ntashobora gukrea YouTube channel cyangwa page Facebook. Ariko ikintu nokubwira no uko uri mu bantu benshi bafise ama content boshobora gushira kuri YouTube bagasangiza abandi bantu bakabakurikirana bakabumviriza bakabatega ugutwi, then ugakura ukaronka audience nini. So rero ntukeneye ubumenyi bwinshi, ntukeneye ubwenge bwinshi, ahubwo ukeneye experience. No kuvuga iki? Tanga uruvuge ibintu wize, warize amashuri, wize informatique de gestion, wize maintenance, wize lettres modernes, wize scientifique, office ibintu byinshi wize ushobora gusangiza abandi bantu. Rero nico gituma udashobora kuvuga ngo sifise content ushobora gukora. Ico ni cambere, ico ivyo wize. Then ibyo waciyemo mu buzima bwawe. Donc ubuzima bwawe ufise experience, ufise historique. Sivyo? Fata rero bijya nyine waciyemo ubikuremo content, uduhe ama histoire. Jewe naciye muri ibi. Iyo yose ni content. Sivyo? 3. Donc ibibazo wagize mu buzima bwawe n'ukuntu wabitoreye inyishu, ukuntu wagiye ubicamo. Sivyo? Izo zose ni content. Reka nguha karore. Warigeze kubura akazi. Ubuze akazi ukabuze kubera impamvu kanaka, wumvise ahantu bariko bararakita abakozi, uragenda uradepoza, urakora meme n'ikibazo. Wabuze akazi kubera ko swati barakwivye, ikibazo uragitoye ariko haba manyanga. Iyo ni content. Sivyo? Wigeze gutsindwa mu buzima, hari ikintu wakoze, ariko ivyo bintu wakoze ntabwo byaciyemo ngo bigende neza uko wavyifuza. Sivyo? Iyo ni content. Sivyo? 3. Warigeze guhindura ubuzima bwawe, jo wari mu bantu badashobora kuronka n'igihumbi canke 10,000. Ariko today uri mu bantu bashobora kuronka miliyoni canke miliyoni 10 vyorosha atakibazo na kimwe. Izo zose ni content, ukuntu wabigenje, ukuntu waciye mu buzima, ukuntu byagize. Donc ibintu byose tubamwo na ma content. Uyu munsi urahamagara umugenzi wawe ati man ingo dutere inkuru. Zijya nkuru nyine ugomba moteri ni content. Zikoremwe video uyiposting kuri Facebook ya kuri page Facebook yawe, uyiposting kuri YouTube yawe cyangwa Instagram cyangwa TikTok, abantu barazumviriza. Kujya kukumviriza rero ajya ama commentaire bazakugira is a content. Nivyo biza gutuma ukura ukagira audience nini. Sivyo? Rero ibintu byose turimwo na ma content, tubaye mu buzima bw'ama content, tubaye mu ma content. Rero tangura ubunyine ugure page Facebook yawe, ugure YouTube yawe kugira ngo urabe ko hirya yejo uzoronka monetization. Sivyo? Se rero content si ubumenyi bwinshi, si ubwenge bwinshi ngo wumva ngo bikora abantu bafise ubwenge bwinshi. Content ni experience, ni experience y'ubuzima. Ibintu byose uko ucamwe, ibintu byose na content. Rero content si ubwenge bwinshi, content ni experience. Rero ushaka ama trick nkayo, ushaka utuntu nk'utu, kandi ni kuri Naso Star TV, kora subscribe, partage, commentaire kugira ngo uzuraronka utuntu nk'utu two kuguhobora. Uri mu content creator utarakora subscribe kuri Naso Star TV, watevye. Merci beaucoup.